iravuga. Bibiliya iravuga. By'ukuri Bibiliya iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiliya iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na radiyo Ubutumwa bw'Amahoro, samirana mu gisagara c'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, uyumvire icyo Imana ikugombako. Bene data, inshuti z'umusaraba, mwacungujwe amaraso y'igiciro mu mwami wacu Yesu Kristo, turabaramukije amahoro y'Imana mwese aho muherereye kandi muriko mwumviriza iradiyo Ubutumwa bw'Amahoro. Bagomba dusangire namwe amajambo y'Imana atwibutsa ibi bihe vyiza tumazemo iminsi kandi dushishikara kubamwo. Ubu tukaba tugeze mu gihe twibuka ukuduzwa mu ijuru k'umwami wacu Yesu Kristo. Mazina yanje nitwa Pasiteri Hakizimana Nikora. Nifujije ko twosangira amajambo y'Imana dusoma hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igice ca mbere duhereye hariya ku murongo waho ugira 3. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera iminsi 40, avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorera isezerano rya Data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, Mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzobivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mwijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mwijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mwijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mwijuru. Buno basubira Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu, nk'urugendo rwemewe kugendwa kw'isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Imana ihabwa icubahiro. Bagabo b'i Galilaya, mbega niki gitumye muhagaze ngaho muraba mw'ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mubona, uko mumubonye agenda niko azogaruka. Bagabo b'i Galilaya, mbega niki gitumye muhagaze ngaho muraba mw'ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mubona, uko mumubonye agenda niko azogaruka. Turindire isezerano ry'umwami Yesu, yavuze ko azogaruka kutujana, kugira ngo ahari natwe abariho tuba.
nimu hagarika imitima nizere Imana data nanje munizere imuhira kwa data hari amazu menshi iyabatariho nari kubibabwira nzavuga ati nimu hagarika imitima nizere Imana data nanje munizere imuhira kwa data hari amazu menshi iyabatariho nari kubibabwira turindire isezerano ry'umwami Yesu yavuze kwazo garuka kutujana kugira ngo ahari na twabariho tuba isezerano ry'Imana ni ryiza cyane ku bantu baryumvise bakagizera abaguma mu masezerano y'Imana abo nibo bazovamo bagororotse isezerano ry'Imana ni ryiza cyane ku bantu baryumvise bakagizera abaguma mu masezerano y'Imana abo nibo bazovamo bagororotse turindiriye isezerano ry'umwami Yesu yavuze kwazo garuka kutujana kugira ngo ahari na twabariho tuba turindiriye isezerano ry'umwami Yesu yavuze kwazo garuka kutujana kugira ngo ahari na twabariho tuba. Mwene data uri kuranyumviriza nawe wese uriko wumviriza ino radio aho uri hose nagomba ndakubwire yuko iri jambo ry'Imana duhejeje gusoma hano ari jambo ry'Imana ritera ivyizigiro vyuzuye agasanga Yesu Kristo umwami wacu yarazutse mu bapfuye niko abamwizera bose ababemeye ko aba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo aba bacunguwe n'amaraso ya Yesu aba bemeye kubatizwa mu mazi menshi bakemera no kubatizwa muri mpwemu yera naho baba barapfuye bazozuka. Umwami Yesu amaze kuzuka mu bapfuye ntiyashotse areka abigishwa biwe namba yarakuyeho nkeka yose amara iminsi 40 avuga ivyo ubwami bw'Imana kandi yiyerekana ari muzima atarinda kudodora atarinda gusaba randevu atarinda kubwira umuntu ngo ndaza kukuraba ariko agasanga abigishwa aho bari akabaremesha bakaza babona hagaze hagati muri bo akababwira ngo amahoro abe muri mwebwe kandi akabaremesha ngo ntibatakaze ukwizera kandi akababwira ko ari muzima. Ijambo ry'Imana Bibiliya yeri tubwiye ngo Yesu amaze kubabazwa abiyereka ari muzima. amaze kuzuka yiyereka abigishwa biwe
gabiwe abiyereki isimi domine ababwiriju bwami bw'Imana muzohabwa ubushobozi bw'Imuyera niyabaza ko uzobitabona byo gushinga intahe i Yerusalemu i Yudaya hose no gushika ku mpera y'isi no gushika ku mpera y'isi muzaba ubushobozi bw'Imuyera niyabaza ko uzobitabona byo gushinga intahe i Yerusalemu i Yudaya hose no gushika ku mpera y'isi no gushika ku mpera y'isi. abigishwa bari Yerusalemu baja bumvigina nk'umuyaga baca batangura kuvuga imisha nk'uko mwemaba haye kuzivuga abigishwa bari Yerusalemu baja bumvigina nk'umuyaga baca batangura kuvuga imisha nk'uko mwemaba haye kuzivuga natwe dusenge kugira ngo turonke Imuyera ibihe n'ibibi biragoye nimusenge muzure mwemu natwe dusenge kugira ngo turonke Imuyera ibihe n'ibibi biragoye nimusenge muzure mwemu. Nagomba ndakubwire unezerwe uri kuratwumviriza. Yesu ni muzima. Tuvuze ngo Yesu ni muzima nukugira ngo nawe ube muzima muri Kristo Yesu. Abantu benshi barashobora kwibaza ikintu cyo bakura ku rupfu cyangwa umuvumo w'icaha, nta kindi atari ukwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu rero ubu ni muzima, ngo amaze kubabazwa yarabiyeretse kandi yari yabarangiye umusozi bahurirako. Bamaze kuwushikako uwo musozi uri i Yerusalemu, hafi ya Yerusalemu, nukuvuga ngo bategerezwa kuvugana hanyuma akabasezera, baraganira bavugana ivy'ubwami bw'Imana. Kandi murazi umuntu ariko arasezerana n'uwundi hari amajambo y'inkoramutima bibukanya, cyangwa umwe wese aca kwa karonga ati urama wibukira ijambo. Hari ijambo rero risumba yandi twasomye rihambaye. Abigishwa bo ivyari bibahangayitse umutima kwari ukuronka ubutware, ubutegetsi, nk'uko nawe ushobora kubona yuko ibiguhangayikishije no munsi ari ibi na biriya, ariko Yesu aravye ikico ukeneye gusumba ikindi, ubwa mbere wo batizwa muri mpwemu yera. Yarabishuye ati ivy'iminsi n'ibihe si byanyu kumenya, ni vya Data yashinze n'ubushobozi bwiwe wenyene, ariko mwebwe we unyumviriza
uzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyakuzako. tuvuze ku ijambo ry'ubushobozi ni ijambo rikomeye. iyo umuntu bamubwiye ngo nta bushobozi ufise, iki gikorwa ntugishoboye, baguhaye ibyo udashoboye, birababaza cyane. ndagomba ndakubwire ngo ku bwa mpwemu yera turashobora, ku bwa mpwemu yera turashobozwa gukora ivyo umuntu atoshobora gukora ku bw'inkomezi ziwe bwite. ku bwa mpwemu yera abantu bashobora kubandanya urugendo, ku bwa mpwemu yera harabaho guhishurirwa, ku bwa mpwemu yera haba kurongorwa neza, ku bwa mpwemu yera turabaraganwa na Kristo. none rero wifuze nawe kuzura mpwemu w'Imana, niryo sezerano risumba yandi Kristo Yesu yadusigaranye. akiriko arabahezagira rero, muraza umukunzi ariko arahezagira abakunda, birafata umwanya umengo ntibovana. aho hantu bari wamengo bari kugumana, ariko nguko abahezagira ngo akagenda aduga, haragera igihe igicu kimukura mu maso y'abigishwa ararengera. maze kurengera, sinzi ivyo abigishwa basigaye bariyumvira, sinzi ko vyababere nka jage Elisa yabona Eliya aduze mu ijuru, arafise amajambo yavuze yo gutabaza, yo gusaba ikintu, hanyuma aragihabwa. abigishwa nabo sinzi kumbura ivyo bariko bariyumvira mu uwo mwanya, ataragiye aradusize. ariko rero ijambo ry'Imana yaturemesha katubwira ngo Yesu amaze kurenga, igicu kimaze kumukura mu maso yabo, ntivyahagarariye aho, ngo abamarayika baciye baza bavuga inkuru inezereye cyane. bababwiye ngo babahagaze iruhande, kandi ngo bari bambaye impuzu zera, bari babiri. ngo babaza abo bigishwa bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. ndanezerwa cyane iyo nibutse ko Yesu azogaruka, azoza kudukura ino. Imana n'umwizigirwa, umwami wacu Yesu Kristo n'umwizigirwa, yatubwiye ngo ntiduhagarike imitima yacu, twizere Imana nawe tumwizere. ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, naho tuja mw'isi si wacu. nawe urabibona kandi urashobora no gukoresha ubwenge kama ukabona ko aha mw'isi abantu atari wabo, kuko abantu bavutse bagira n'umunsi bazopfirako, bafise imyaka yabagenewe, bafise iminsi Imana yabageneye, kandi iyo minsi iri mu kuboko k'Uhoraho. nagomba renda kubwirira ijambo, wewe unyumviriza, unezerwe ko Yesu azogaruka guhindura imibiri yacu ubupfafara ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe. azogaruka kugira ngo abapfiriye muri we bazuke ubugingo butazoshira. azogaruka kugira ngo tumusanganiye mu kirere, tuze duheze dusangire ubwami bw'ibihe bitazoshira. wiyumvire ingena tuzoba mu munezero we bitazoshira, tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000. inyuma y'ivyo tuzoraga ubugingo butazoshira. none rero wewe unyumva, urabe neza ubugingo bwawe ngena bumerewe muri ino misi. kumbure birashobora gushika ugasanga ntukinezerererwa n'ugushira amaso n'umutima wawe kw'iri jambo rikwibutsa ko Yesu azogaruka. ariko vy'ukuri ndakwibukije, wibuke ko Yesu azogaruka, uvyitegurire. nimba ubwiwe yarabivuze, nimba abamarayika baragumye ngaho kugira ngo babimenyeshe abigishwa, niko nanje no munsi ndabikumenyesheje. wewe uri kuranyumviriza, ndakangura umutima wawe ngo wongere ukanguke. ivyo ukora n'ivyo wiyumvira, ivyo urimwo vyabikuruhije canke ivy'umunezero, ibuka ko Yesu azogaruka. Yesu amaze kuza, byose bizoca bihinduka bisha ku bamwizeye, ariko uzoba ari umubabaro mwinshi cyane ku bazohusha iryo bakwe ry'ubugingo butazoshira. abari muri Kristo Yesu rero, nta rubanza rw'ibihe bitazoshira ruzobatsinda. ububasha bw'urupfu rwa kabiri ntaco ruzobagira namba, bazokwama bariho ibihe bitazoshira. ndagomba rero ndagukangurire, birashoboka ko mu mutima wawe ugize iminsi ufise intege nke, ukaba utakinezererwa n'urugendo ruja mu ijuru, cyangwa ukaba warabihevye, warasubiye inyuma mu mutima. mbere nagomba ndakubwire yuko Imana data wa twese idatebeje isezerano ryayo, ariko yihanganira wewe kugira ngo ntuzoranduke. yifuza ko abantu bose bakizwa, ntihazogire uzoja muri gihonomo, umuriro w'ibihe bitazoshira, ariko baze bashike mu bugingo butazoshira. kuko umuriro ntiwari wagenewe umwana w'umuntu namba, wagenewe Satani n'abamarayika biwe, kuko bahagararije
uwugararije. We rero ntubumugararije inamba, ariko ube uwumvira ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi rero fata iminsi yo gusenga Imana, wongere ufurure, usaba Imana uti ndagomba nanje mbe mu bantu biteguriye ukugaruka kwa Yesu. Ukuvyitegurira ubeho usaba, kandi buri munsi urongorwa n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Nk'uko abigishwa babatijwe muri Mpwemu Yera by'ukuri, nawe ufata igihe cyo gusenga kugira ngo ubatizwe muri Mpwemu w'Imana. Namwe ababatijwe muri Mpwemu Yera kumbure mukamwara bivuyemwo, uno munsi ukaba uri mu kazuyazi mu kayombe kereka itiro, ndaguhanura ngo ufurure ingabire yawe, wongere ufata iminsi uko imbere y'Imana kugira ngo wongere ugabirwe Mpwemu Yera ukukurongora. Nuko nshuti mukundwa ari kuranyumviriza, nongeye kukwifuriza umunsi mukuru wa Ascension. N'ubu umunsi mukuru gusa wo kuruhuka, kuko murazi kuca umunsi w'akaruhuko abantu bakaja gusenga hanyuma bagaca baja kuruhuka muhira. Ariko nagomba ngo uzowufate cyangwa ufate uyu munsi nk'umunsi wo kwiyumvira, wo kongera kwiyegereza Imana. Yesu Kristo yakuzukiye kandi yaduze mu ijuru kugutegurira aho uzoshikira, kandi iryo jambo rivuga ngo yaduze mu ijuru risigura ko azogaruka kutujana. ibanga mukwiye gutahura ubuhare kuw'impwemu mbi nyinshi zifise ububasha gusumbiza ahora, nimutaba amaso mugiye gutsindwa. hari ibanga mukwiye gutahura ubuhare kuw'impwemu mbi nyinshi zifise ububasha gusumbiza ahora, nimutaba amaso mugiye gutsindwa. Nuko musenge kugira ngo muronke Mpwemu Yera. Ibihe ni bibi birangoye, nimusenge muzure Mpwemu. Bakozi musenge, ibihe ni bibi biragoye, nimuzure Mpwemu. Baririmbyi musenge, ibihe ni bibi biragoye, nimuzure Mpwemu. Basenzi musenge, ibihe ni bibi biragoye, nimuzure Mpwemu. Shengero musenge, ibihe ni bibi biragoye, nimuzure Mpwemu. Nuko musenge kugira ngo muronke Mpwemu Yera. Ibihe ni bibi biragoye, nimusenge muzure Mpwemu. We wumvise amajambo kayakira, nagomba dusengere hamwe. Sinzi ico wosaba Imana, ndagomba yuko uzosangwa uri maso. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abazojanwa abandi barekwe, haba mu bagabo canke mu bagore, ngo bashobora kuza uwa mbere bariko barakora bari hamwe, ariko ngo umwe azojanwa uwundi arekwe. Ndakwifuriza kuzojanwa n'Umwami. Uzojanwe n'Umwami, uzokumva inzamba y'akabanga, inzamba y'iherezo. Nagomba rero aho uri udufatikanye rino sengesho, wipfuze kandi usaba Imana uti ndakwinginze Kristo Yesu, ndakwinginze uzomfashe, uzompe kuzokumva inzamba y'iherezo, uzompe iherezo ryiza. Abari mu mugabane w'izuka rya mbere barahiriwe kandi abona bera. Aho uri rero wibanze wirengagize ivyo urimwo, nturaba amageragezwa ufise canke ibihimbaro urimwo, ariko wiyumvire ku iherezo ryawe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu azi ubwenge
yiyumvira ku iherezo ryiwe. Nagomba rero dusenga Imana turi hamwe, uce bugufi wowe uri kurumviriza aya majambo y'Imana, usabe iherezo ryiza, usabe gukanguka mu mutima, kandi usabe ko guhamira umunsi wa Kristo Yesu azogaruka kutujana koba muri wewe. Abumvise aya majambo y'Imana mwese mukayakiraho muri mwese, kandi mwebwe munadusengera aho muri mwese, turabashimiye cyane. Twagoma twifatikanye namwe mu gusenga Imana duciye bugufi imbere ya Data wa twese umuremyi wacu. Dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko watuzuki ikirushirije byose, turagushimiye ko waduze mu ijuru, umaze gusangangura ibikorwa byose bya wa mugwanizi. Uno munsi wicaye iburyo bw'Imana kandi uradusengera, ufise izina risumba amazina yose. Uri Kristo Yesu wadukunze, kandi abakwakiriye bose wabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ndasengeye umuntu ariko aratwumviriza ku iradiyo, ngo umufashe Mwami Yesu, ukangura umutima wiwe kugira ngo yitegurire ukugaruka kwawe. Muri iki gihe hari ibisamaza byinshi, hari ibica intege abantu byinshi. Turasavye umuvyuro wawe wongera usukwe mu bantu bawe, shengero ryawe ribeho rikangutse, rifise ivyizigiro yuko umunsi uzogaruka, haba mu nkoko canke mu gicugu canke ku murango. Mwami Yesu, uzosange bakwiteze. Urakoze ko waduze mu ijuru kudutegurira ivyicaro. Turagushimiye kandi ko nawe wagusavye imbabazi, yahevye urugendo ruja mu ijuru, kandi wari waramwiyeretse, wari kwarakubwira ati ndakiriye ijambo ryawe, ndahindukiye, mfasha kuba mu gitigiri c'abazokumva inzamba y'iherezo, mfasha kuba mu gitigiri c'abazozuka umugabane wa mbere. Turamusengeye Yesu Kristo ngo umuharire ivyo yakugabitanije ko, kandi umurongorere mu nzira nziza yo gushishikara Mwami kuba uwawe, guhinduka umwana wawe. Urakoze Mwami ko wakira ivyo tugusavye, kandi kugaruka kwawe tuvyitegurire tubihahamiye. Jambo ryawe Mwami ribe muri twebwe rigwiriye, ri mu bwenge bwose, kugira ngo uzosange tutagira injebejebe n'amarabaga. Turabigushimiye kutwumviye muri bike dusavye, tubisavye twizigiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Mani guheza